sinja kure y'ivyo bagiye baravuga nk'uwayiprona. Amatora tugiye twimirije n'amatora arimwo igipfungu kinini, na cane ko turi mu bihe bitoroshe vyo kubura ibitoro. Ingene tuzoja ku matere kubwira abanwanyi bacu imigabo n'imigambi twateguye. Igihugu ntigihanzwe na kimwe, sagashesheshwa rumuri, ubukene buraboneka. Hari uwaje aserukira seni, agira ndamubaze akabazo kamwe, mbega ko mutubwira ko ibintu bimeze neza kuva hasi kugera hejuru, hariho abiwanyu bari ku matere mu makomine no mu ntara, hageze ko umuntu ava mu wundi mugambwe amubaza ikibazo amubajije si cyamwishura. Twosaba ko iyo message mwogenda muyitwaye hanyuma mukayitanga kugira abanyepolitike twese dufatwe kumwe, twishugwe kumwe, na cane ko tuzi igihugu ari cacu twese. Ikirengeye ivyo nuko amatora asigaje amezi make cyane, ni make kandi ni make cyane gose, tukaba tubona ingene tuzoshika ku matere bitoroshe, na cane ko n'uburyo abanyamigambwe tutabunganya. Twoshimira cane uwateguye kino kiganiro, ndamukengurukiye cyane gose. Karakaryo keza yuko ibi bintu bivugwa kandi bigera kure, na cane tuzi ko mu kiringo twimirije mu mezi abiri asigaye tujoba twinjiye muri kampanye ijoro n'umurango, kandi uburyo atabwo no kwiyunguruza ari kibazo. Si byinshi nashaka kuvuga, akantu najyango mpereze ko naka haragiye harabamwo amaerere mu mareta yose yagiye aratwara, none ntihoba ukuraba ayo maerere yagiye rabo, hakaba abarubaka bakayakosora, kuko mu vy'umuhinga yavuze ayo maerere sino igihe atokosorwa tuzokwama twinjira mu matora arukaruka, na cane ko tuva mu matora tuja mu yandi, development yoyo ntizoshoboka igihe bizokwama bimeze uko. Murakoze.